rizihe kuri faza kominika ugacuvuga ko amazi abenegihugu ntibagira amazi yo kunywa kubera iki irya chapitre yitwa faza kominika mwarayibagiye nayo mukizi ko abantu benshi narabonye ntibigira bibuka ivyo bize mu ishuri ariko tunga kama dusanga turabifise uti mbega ababikora bobo turabafise abokora dusanga abarundi n'abakozi. Uyu munsi n'umunsi mwiza, umunsi turamutse duhura na mwebwe mugize ubushikiranganje bw'amazi meza, ubutare, amasoko ntanganguvu n'ubutare n'agataka, kugira ngo turabe ico twokora ivyo tumaze gukora, kuko ibyakozwe novuga ni kwari nko gukora umwimenyerezo turabe yuko bishoboka. Mumaze iminsi mwese mukurikirana n'abenegihugu bose bakurikirana ko uwo mwaka ari umwaka twavuze yuko ari wo gutangura kwa rugendo rugana mu 2060 igihugu giteye imbere. Kugira ngo dushike kuri irya mbona kazoza twarabanje turaraba yuko dufise ivyangombwa byose bishoboka kugira ngo Uburundi butere imbere. Tubanza kuraba umutahe Imana yaduhaye ariko tunga kama dusanga turabifise. Uti mbega ababikora bobo turabafise abokora dusanga abarundi n'abakozi. Tuti mbega igihe twabikora turafise aho dushorera dusanga turafise aho dushorera. Nuvuga yuko twasanze ibintu byose birakwiye kugira ngo Uburundi butere imbere. Abantu benshi bahora bavuga ngo ntibikwiye ngo iyo batagira amahera. Nanje nambaza ikibazo nti mbega amahera n'igikorwa hatanguye iki? Ibyo byose ntihatanguye amahera. Rero ubushikiranganje bwanyu n'ubushikiranganje abenegihugu bose bahanze amaso, nibwo bushikiranganje mutima w'ubutunzi bw'igihugu. N'ubushikiranganje mutima w'ubutunzi bw'igihugu mugabo uravye Uburundi kuva aho bwabereyeho uca wiyumvira uti none iryo tunga ririho ku vy'ukuri. Ni mwebwe abenegihugu baraba kuko Uburundi burafise umurima butegeza kwikorako, umurima weze. Ubutare n'umurima weze abarundi bategeza kwikorako. Ivyumviro byo kumvikana ngere dufise umurima weze hanyuma tugaca tuvuga ngo turakenye kandi dufise umurima weze, none habuze iki kugira ngo uturamire. Maze iminsi ntembera ndaba ibijanye n'ubutare mu gihugu, je narumiwe kweri sinshaka kumva igituma dukenye, narumiwe. N'ubu mwarabonye uwo mperuka gutuma ko ntiyora ivyo bivu biri ngaho bizane hano turabe tubironge turabe. Usanga ahubwo ivyo bivu ni ubutare gusa. Twariko turaba ubutare bwa titane buri mu Kiruhura bajya mu Cibitoke, tuhasanze n'iryo vu n'ubutare gusa. None tuze 87%. Mwumva ivu ryose atari ubutare. None dushobora kuvuga gute ko Uburundi bukenye bufise umurima nk'uwo? Aho ni hamwe mvuze hose nagiye ndatembera ndaba. Nararavye ubutare bw'icuma dufise mu Kibago hariya mu ntuze mu Makamba Kibago, Ibukinanyana, Igitega, Iburaza, Ibutihinda muri Muyinga kuri fere gusa.
ndavuga none kwege tuvuga ko dukeye inzahabu intara nagiye nazungurutsemwo ni intara nyinshi mugabo muri byose cyantangaje mu Burundi hariko himba ubutare amakoperative arenga 200 mugabo Uburundi bwinjiza 0 none amakoperative ariko arakora ntariko arakora kuko nimwaheza kumbwira ibyo mwakoze mu minsi ijana duca tutangura kugira ikiganiro rero twimbe neza mu mizi turabe duce tuva twiha ikirangaminsi tuba tugiye gukora 1 2 3 4 byase duce tuba tuti ministeri tuyifute abene gihugu ntibayikeneye kuko ntaco bazobahovye ubu maze iminsi mbaza nti mbega ubushikiranganje nk'ubu utuza kuvana ndabajije twofuta ubu bushikiranganje bw'amazi meza amasoko ntanga ngufu n'ubutare n'agataka abarundi bo babahovye iki muce munyereke cyo babahovye natwe bwere kidezo yokora OBM yokora ahamere yokora ubushikiranganje butabaho tukabufuta kuko ntaco ubereyeho ubu no munsi tuvaho ducanya amahandi kuko iyo nzitegereza kubaho iyigira kabiri bahanze kwa maso abene gihugu abarundi n'abakozi bahageze rero ko bakora kugira ngo batunge barakenera amasoko ntanga nguvu barakeneye umuyaga nkuba barakeneye igitoro none ni gute abene gihugu barabironka none batabironka wumva tuzoshika kuri ryahangiro mu Burundi nasanze dufise amazi menshi tukagira inzuzi tukagira n'imitumba no kuvuga yuko amasumo aruzuye umuyaga nkuva mu amasumo aruzuye noneho bahabuze iki kugira ngo turonye uwo muyaga nkuba kandi amasumo yuzuye igitoro kigugwa n'amadevize amadevize yobura gute dufise inzahabu dufise korota dufise kasiterite dufise ayo madevize yobura gute ko tubifise ivyo dushora ninde yosigura igere tagira amadevize dufise fere dufise oro dufise korota dufise tererare dufise ivyo vyose tubifise kwivre dufise ugacuvuga ngo wabuza amadevize ivyo birabaho ndavuga yuko amasoko ntanga nguvu ategezwa kubaho abene gihugu muraza amazi n'ubuzima Burundi dufise ibakwe kwa amazi y'u Burundi yose upfa kwimbira mwiriba amazi ni meza ntakeneye guhingurwa syoshika gute ko abandi barinda kuyahingura mu mahinguriro baronka amazi muga wewe ugenda gusa ugatunganya hariya kwiriba amazi agacaza arisesa umunsi umwe mukanza niho natangariye ngiye kuraba irya ntuze hajya ba minini rajya amazi mu Kayanza hama bakambwira bati amazi ava mu kibira muravye centre Kayanza hiri naho ikibira kiri hanyuma nsanga yo baminina nashikana 40 kwijana na 30 kwijana yaca yisesa yigira ncambabazwa n'ingene nayo ariko aragenda batana yavomeza n'imirimo ncambona yuko mu Burundi tudakeneye ibintu vyinshi kugira amazi akwira igihugu cyose none ko mu kibira ariho hejuru nko mu bushikiranganje baraba ivy'amazi sinzi ko vaze kominika bakivyibuka boca basubira nko mu 8 kuvyiga none gatuze hakenewe imoteri zihe kuri vaze kominika ugacuvuga ko amazi abene gihugu ntibagira amazi yo kunywa kubera iki irya chapitre yitwa vaze kominika mwarayibagiye nayo mukizi ko abantu benshi narabonye ntibigira bibuka ivyo bize mu ishuri kubera iki benshi bize barondera impapuro gusa ziri gusa atakirimo nico gituma abantu benshi batirisha mu mashuri
batirisha ko arondera urupapuro gusa ngo ruzomushikana kurya ivyo igihugu ataco yakoze. Nico gituma bashitse ku kazi bashika bicara ntabona ico akora n'ico adakora, yicara yuko. Abene gihugu bakeneye amazi meza uko n'ubuzima. Ibi bitatu vyonyene birerekanye yuko ubushikiranganje ari wo mutima, nuvuga bushatse ubu nyene mu myaka itarenga 5 Uburundi bwa bwashitse mu 2060 unywa amazi meza ingwara zibaye, amadevize urafise ucawubaka ibitaro vyiza, urafise abantu b'incabwenge bakora ibintu nta kimwe twobura. None rero no munsi twaje kugira ngo turabe uwo mwimenyerezo ico mwakoze, dureze turabe ko abene gihugu ubu nyene twoja kubabaza aho cava ngo nivyo akatwara karose kuko bijya muvuga ngo mwicaye mu birose nta na kimwe muba mukoze. Mu miseze naho rambona batanze amanota mu bushikiranganje, nkazabona ubushikiranganje bwa rose 90%. Nkarondera icabene gihugu baburose ko kabura ngo naratonze ku kazi, warutonze uri umukonsulta, abantu baratonda ku kazi ari abakonsulta ba ONG y'inaka, ukamubona ngo yatonze ku kazi kugira tumenye ko watonze ku kazi, tubona resulta mu bene gihugu. Dushike mu 2060 dutegerezwa guhindura ingendo, dutegerezwa kumva ko dutegerezwa gukora ibikorwa bifadika kuko irya foto mbere rero burya turiko turayikora ifoto mu 2060 twerekana ingene Burundi buzoba busa. None iyo foto tuzoyishika kataco twakoze ntivyikora. Inzu uvuze uti je shaka mu 2060 nzoba mfise inzu nziza, urayiraba mu maso ugacuvuga uti kugira ndayishikire nokora iki, ugacuja ku kivi ukayuba ugacuvuga uti yanzu ndayishitse ko hakiri kare, ugacugira umunsi mukuru. Natwe rero murumva yuko mpereye ko gusuzuma ku bushikiranganje mutima w'ubutunzi bw'igihugu, nimuze musubire kuvuga ngo finance ni mutima w'ubutunzi bw'igihugu. Kugira muje kumusaba amahera muteza kumwereka twazanya ngaha. Mbere nibaza ko ubwo bushikiranganje bwanyu nibwo bwa mbere twarikuye kuvuga tuti ntimubahe n'ifaranga rimwe batatweretse ayo bazanye bahaye andi ma ministeri, kazoca bigenda neza.